Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko biravugwa hirya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze. Ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo ry'icumi na kane z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye kaze nanakwifuriza kubandanya uragira wikendi nziza, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Kongo, igihugu ca Uganda, igihugu ca Tanzania, igihugu c'u Rwanda ndetse na Kenya, mwese mwese ndabakengurukiye cane narabakanze ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibagezako amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru biba biriko biravugwa hirya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'ubutunzi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hirya nino mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Ano makuru araba yubakiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira: igipolisi caremeje ihagarikwa rya babiri mu begereye ubutegetsi bazwi mu gukwiragiza ubutumwa bubiba urwango. Medard Muhiza yahoze akora mu buserukizi bw'u Burundi Kinshasa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, na Kenny Claude Nduwimana umumenyeshamakuru akorera mu Burundi bazwi mu gukwiragiza ubutumwa bucanishamwo barapfunzwe n'igendereza ry'u Burundi. Igipolisi c'u Burundi caremeje ko bahagaritswe ariko nticashira ahabona icatumye bapfungwa. Iyo nkuru ku buryo buramvuye ni mu kanya muri ano makuru mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ivyanda inka zahiriye mu mucanwa wadutse, batatu bikekwa barahagaritswe. Inka zitatu z'uwitwa Eliakim Gashirahamwe zaraturiwe mw'ijoro ry'uwa mbere igenekerezo rya cenda Gitugutu, vyabereye ku mutumba wa Gihinga muri zone Binyuro ya komine Vyanda mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Iyo nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mu kanya ntuje kure. Nayo kandi ndibunakugeze ko iyi nkuru ivuga ko muri komine Butihinda abubakanye bidaciye mu mategeko basubiye ku murongo. Ingo zigera kuri majana ane zariyandikishije. Ingo nyinshi ziyandikishije mu biro vya komine Butihinda zikaba ari izo ku mutumba wa Kamaramagambo, Maruri, Cagizo, Gatwenzi ndetse na Kobero, zikaba zishaka kuragana biciye mu mategeko. Ingo ziyandikishije mu minsi itatu uhereye ku wa 10 z'ukwezi kw'icumi 2023 zikaba zirenga amajana ane nk'uko Gilbert Ndikumasabo musitanteri wa komine Butihinda abimenyesha. Isekeza ryo guhimiriza abubakanye bidaciye mu mategeko kwandikwa no kuragana rikaba ribandanya mu ntumbero yo kugabanya amatati y'urutavanako mu miryango hamwe no gutsimbataza umuco wo kubaha amategeko nk'uko umusitanteri wa komine Butihinda aheraheza abimenyesha. Iyo nkuru nayo nyene ni mu kanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndibukugeze ko iyi nkuru ivuga ko muri Nord Kivu, ni ukuvuga ko ari muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nyene, imirwi yitwaje ibigwanisho yo muri ako karere yahaye amasaha 48 ingabo z'akarere kugira ngo zibe zavuye muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Kuri uyu wa gatatu imirwi yitwaje ibigwanisho muri Nord Kivu ivuga ko igwanira Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yaragabishije ingabo z'akarere ka EAC izisaba kuva mu birindiro vyazo vy'Imasisi, Rucuru ndetse na Nyiragongo. Ni mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Kuri ubu wa kabiri Kinshasa ibicishije ku muvugizi wayo yari yavuze ko ishaka kwirukana ingabo za EAC ku butaka bwayo. Abarongoye izo ngabo ntibaragira ico bashikirije. Ese ayo gusa ayo n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa wowe nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru kamwe ku kandi umwanya ku mwanya mu buryo butosoye kandi butomoye. Ntanguriye ano makuru mu buryo bw'idonido kuri ino nkuru nuko womenya ko igipolisi cemeje ihagarikwa rya babiri mu begereye ubutegetsi bazwi mu gukwiragiza ubutumwa bubiba urwanko.
Medard Muhiza yahoze akora mu buserukizi bw'u Burundi i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo na Kenny Claude Nduwimana umumenyeshamakuru akorera mu Burundi bazwi mu gukwiragiza ubutumwa bucanishamwo barapfunzwe n'igendereza ry'u Burundi. Igipolisi c'u Burundi caremeje ko bahagaritswe ariko nticashira ahabona icatumye bapfungwa. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu bwaheruka gutangaza ko Medard Muhiza yari yavanywe i Kinshasa kubw'amasoko atandukanye yahagaritswe ari kumwe n'umunyekongo ku munsi wa gatanu uheze kw'ibarabara rya Bujumbura Uvira ni muri Sud Kivu. Kubw'ayo masoko kandi nyene abo babiri bari bafise inkoho kandi bari biteguriye kuja kwiba. Uwo yahoze ari umutegetsi aserukira u Burundi akaba yahoze ari n'umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu Umuhisi Pierre Nkurunziza n'uwo bafatanywe nyene bakaba bapfungiwe mu gasho k'igendereza ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Muhiza yaravuzwe mu mabi menshi no mu rudandazwa rwa magendu rw'ubutare nk'uko SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru yabimenye. Uwa kabiri igipolisi cemeje ko apfunzwe ni Kenny Claude Nduwimana uwo yahora akorera ikinyamakuru JCTV co mu Burundi caheruka kumwirukana nk'uko bivugwa na bagenzi bacu. Yahagarikiwe ku rugo iwe mu buraruko bwa Bujumbura inyuma y'isakwa ryabaye ku rugo rwiwe ariko atacatowe kubw'ababibonye. Abategetsi b'u Burundi boba babagiriza iki? Kuri uwa kabiri umuvugizi w'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo umutekano yaragarutse ku ipfungwa ry'abo banywanyi bakomeye b'umugambwe uri ku butegetsi. Ku bijanye n'abantu babiri uwitwa Medard Muhiza canke Kenny Claude Nduwimana mugenzi wanyu twashaka kubamenyesha ko bahagaritswe ku mvo z'amatohoza. Aho dosiye igeze ntaco twoyivuga ko kirenze iki. Uko akaba ariko umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano Pierre Nkurikiye yishuye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Inyifato basangiye. Abo banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD uko ari babiri bazwi mu gukwiragiza ubutumwa bucanishamwo ku buhinga ngurukana bumenyi na cane. Uwo wa kabiri umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi aribo imbonerakure nyene azwi ku butumwa ahora asohora bujanye n'ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 bwahitanye abahutu benshi ku batutsi bakabita ibinywamaraso bategerezwa komorwa mu Burundi. Afashwe ubugira gatatu n'igendereza ry'u Burundi. Yari yahagaritswe muri Nzero ndetse na Ruhuma mu mwaka w'2021 hapfungirwa mu gasho k'igendereza mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Ico gihe uwo mugabo yari yemeje ko yaherewe ishano mu gasho k'igendereza imbere yo kwisubirako. Ubu yagirizwa kwivanga mu bikorwa vy'abajejwe intwaro muri zone Buterere mu buraruko bwa Bujumbura aho akaba nikekwa guha amakuru abakoresha cane imbuga yagiro. Nayo mbandanije ano makuru kandi nuko womenya ko ivyanda inka zahiriye mu mucanwa wadutse batatu bikekwa bakaba barahagaritswe. Inka zitatu z'uwitwa Eliakimu Gashirahamwe zaraturiwe mu ijoro ry'uwa mbere igenekerezo rya 9 Gitugutu 2023. Ivyo vyabereye ku mutumba Gihinga muri zone Binyuro ya komine Vyanda mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Amasoko muri iyo komine akaba avuga ko abantu batatu bikekwa bahagaritswe. Abajejwe intwaro n'igipolisi barashitse aho iryo bara ryabereye nk'uko ayo makuru avyemeza. Abantu batatu bikekwa kuba aribo baturiye izo nka barahagaritswe ku mvo z'amatohoza bapfungiwe mu gasho k'igipolisi i Bururi kubw'amasoko mu gipolisi. Kubw'ababibonye umuraririzi w'izo nka yari yaraye muri urwo rugo rwabamwo ivyo bitungwa. Agashavu ni kenshi mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba basaba ko amatohoza yimbitse akorwa hatodwe abakoze ubwo bubisha. Nayo mbandanije ano makuru nunyemerera nagushikirize iyi nkuru iriko iravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi aho muri Nord Kivu ni muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nyene. Imirwi yitwaje ibirwanisho yo muri ako karere yahaye amasaha 48 ingabo z'akarere kugira ngo zibe zavuye muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Kuri ubu wa gatatu imirwi yitwaje ibirwanisho muri Nord Kivu ivuga ko igwanira Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Yaragabishije ingabo z'akarere ka EAC izisaba kuva ku birindiro vyazo vy'Imasisi, Rucuru ndetse na Nyiragongo. Ni mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo.
kuri uyu wa kabiri Kinshasa ibicishije ku muvugizi wayo yari yavuze ko ishaka kwirukana ingabo za EAC ku butaka bwayo. Abarongoye izo ngabo ntibaragira ico bashikirije. Abarongoye iyo mirwi ihurikiye mu co bita Wazalendo nibo batanze uko kugabisha. Dutanze amasaha 48 kuri EAC ibe yavuye muri Rucuru, Nyiragongo na Masisi. Uko akaba ariko bateye ubwoba. Ayo majambo yashikirijwe mu gihe Kinshasa yari yaraye itangaje ibicishije ku muvugizi wayo Patrick Muyaya Katembwe. Amajambo asa n'ayaja muri iyo nzira nyene. Yemeje ko hatamvo n'imwe igaragara yotuma izo ngabo za EAC zibandanya ikiringo cazo ku butaka bwa Kongo. Leta ya Kongo iratorera umuti ibibazo vy'abanyagihugu bayo. Mu vyo ijejwe harimwo kandi ugukingira ubutaka bwayo. Ingabo za EAC nta na kimwe zakoze kugira ngo zicungerere umutekano w'uburere bwabwo mu ntara ya Nord Kivu. N'umukuru w'igihugu yagumye yiyamiriza ibiriko biraba. Uko akaba ariko yatangaje agatera intege abo bagwanyi bashigikiwe n'abategetsi ba Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ngo bagwane kuko bakingira abasivile. Ku bw'abo bagwanyi, abo basirikare b'ibihugu by'akarere ntibagwanira Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ahubwo bakorana na M23. Twarashoboye kumenya ko izo ngabo zikorana cane na M23 kandi ntibanadufasha kugira ngo ducakire abo bagwanyi ba M23. Uko akaba ariko bisigurwa na Serafin Nsabimana, umuvugizi w'iyo mirwi yitwaje ibirwanisho muri teritwari ya Masisi. Uwurongoye ingabo z'akarere ka EAC ntaco arashikiriza. Mu ntango za Nyakanga guheze, abakuru b'ibihugu vyo mu ruhome rw'ubutunzi muri Afurika y'ubuseruko bari bafashe ingingo yo kongereza ikiringo c'izo ngabo z'akarere gushika ku wa 8 Kigarama 2023. Izo ngabo za EAC hamwe n'iza MONUSCO ntizirigera zitorera umuti ikibazo c'umutekano muke uri muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abantu batari munsi ya 57 barapfiriye mu myiyerekano yo kwiyamiriza izo ngabo mu kwezi kwa munani guheze mu gisagara ca Goma, mu mugwa mukuru wa Nord Kivu, ku bw'icegeranyo c'abategetsi ba Kongo. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 abasivile bashika 37 barishwe, abandi nabo barenga 170 barakomereka mu myiyerekano yo kwiyamiriza MONUSCO mu bisagara vyo mu bice vy'akarere k'ubuseruko bwa Kongo ku bwa leta ya Kongo. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Utegerezwa gusa kubandanya ubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende idahengeshanya kugushikiriza amakuru hagezweho ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa no kugira umunsi mwiza.